Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese adukurikiye aherereye muri iki gitondo co kuwa Mungu kw'itariki ya 17 Nyakanga 2023 tubazaniye amakuru agezweho kandi yihuta n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza yaba ibiganiro canke amakuru. Hari vyinshi tubatohoreza bivugwa cane mu bisata bitandukanye mu gisata ca politiki hamwe n'umutekano nkuko tuza no kuvyibandako. Hari bivugwa cane mu gateka kazina muntu mu butungane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Hari inkuru tubatohoreza twifashishije amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zigize igihugu. Hari abari mu nzego z'abayobozi ndetse no mu bindi bice nk'uko mejeje kubivuga. Hari vyinshi rero tubakurira ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru navyo tubigarukako, tibagiye kandi bavyagiye bitangazwa n'abategetsi batandukanye. N'inkuru zose muba mwaranyegejwe vyose tubishira ahabona kuri iyi mbonesha kure iyo Muhuza TV. Nawe ndagutumire kugira ngo uze ubana natwe muri byose dushikiriza, nako ngusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe. Muri uyu mwanya rero tugiye kugaruka ubundi kuri ya nkuru iriko iravugwa cane muri iyi minsi. Yongerezwa ry'umutekano ryoba riteye amakenga kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Abakozi ba radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB ni ikinyamakuru ca leta bakangutswe babonye kuwa gatanu mu gitondo ibikoresho vyo gucunga umutekano vyongerejwe, harimwo imbwa zicungera umutekano ku bwinjiriro bw'ico kimenyesha makuru. Ibice bicunzwe n'igipolisi kidasanzwe kijejwe gucungera inzego byari vyongerejwemwo abapolisi. Abakozi b'ico kinyamakuru ca leta kiri muri quartier Kabondo ku kilometero kidashika kimwe uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, vyabagoye kurengana bariyeri imbere yo gushika mu bigo vy'iyo radio n'imbonesha kure. Hari abakozi bagize ico batangaza bavuze ko bategerezwa kwerekana karata zabo zibemerera kwinjira muri RTNB kugira ngo barengane ibariyeri ya mbere, ico kikaba kibaye irya mbere. Bongera ko ata modokari n'imwe y'akazi canke yigenga yashobora kurengana umuryango w'ico kinyamakuru imbere yuko isakwa n'imbwa z'igipolisi. Mu myaka irenga 25 maze nkora muri RTNB sinari bwigere mbona imbwa ku bwinjiriro bwa RTNB. Ikindi kandi sinari bwigere mbona urwikeko gushika kuri ico kibanza ku bakozi b'ico kinyamakuru ca leta, niko umwe mu bakozi b'ico kinyamakuru ca leta yidoga. Hari uwagize ati ivyo tubona ntibisanzwe. Ubuntu yundi mukozi uba yaragize ico atangaza imbere y'umutaga wo kuwa gatanu. Ese yoba ari isuzuma risanzwe? Ku bw'imwe mu ntwazangabo yo mu gipolisi kidasanzwe hakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ni isuzuma risanzwe ry'imbwa zijejwe umutekano ziheruka gukurwa muri Afurika y'Epfo. Akaba yaremeje ati twongereje umutekano mu bivyo vya RTNB ntamvo n'imwe yatanzwe. Niko na SOS Media Burundi iba yaratangaje iyo nkuru ubwa mbere yabibwiwe n'ubumenyesha makuru wa radio na televiziyo vy'igihugu. Hari ubwoba bw'ibitero rero bishobora kuba. Kubwo yandi masoko mu bijanye n'umutekano, abategetsi b'u Burundi baratinya ibitero bishobora kuba nyuma y'igiheruka gukorwa n'abaroberi bareze tabara mu gice ca Buringa muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu Burengero mw'ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu Nyakanga guheze. Hari amakuru akwiragizwa avuga ko hariho umurwi w'abaroberi bashobora kugira ibitero ku butaka bw'u Burundi mwanya uwo ari wo wose. Uwo mugwi urongowe hamwe n'abandi bagwanyi benshi boba bacumbitse muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kubw'ibimenyetso vyose hamwe n'agashavu kari mu mitima y'abantu bamwe birumvikana ko umukuru w'igihugu umera amagabo, niko bibonwa n'umwe mu begereye umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Kubwo menyesha makuru Umurundi aronka amakuru menshi y'umugambwe uri ku butegetsi n'inzego za leta, umukuru w'igihugu Neva nta muntu n'imwe acizeye muri iyi minsi.
umukuru w'igihugu akora wenyene nka kumwe umenga abashikiranganji ntibakigira akazi nico gituma ubona umukuru w'igihugu amara iminsi yidoga ariko atabikorwa bigaragara bikurikirana niko ashikiriza. Arabanabandanya agira ati ibintu biriko biraba biratandukanye cyane no gihe ca Nkurunziza. Hari abantu bake biteguriye kwitangira umukuru w'igihugu neva hari ababizi kandi ategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo yikingire. Ku bwa bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji gusuzuma indangamuntu ku biraro vy'i Bujumbura vyariyongereye kuva ku munsi wa kane mw'ijoro. Kuva kw'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ku wa 13 Rusama 2023 imodoka zemerewe kwinjira muri RTNB n'imodoka z'akazi. Imodoka z'abigenga zitegerezwa guhabwa uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu bigo vy'iyo nsamirizi ya leta nk'uko amakuru adushikira abivuga. Reka tuyabananirize n'ubundi kuri ca gikorane coba carahagaritswe. Abategetsi b'u Burundi baburijemwo inama mpuzamakungu y'abakenyezi b'abakirisu. Abategetsi b'u Burundi batangaje ku wa kane ko bafuse inama mpuzamakungu yahuza abakenyezi b'abakirisu yari yatunganijwe n'ishengero rirongowe n'umuvugabutumwa w'umukenyezi aturuka mu Rwanda. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano agasigura ko habaye kurenza urugero. Nico gikorwa co kwitabiriwe n'abantu barenga 4,000 bavuye ku migabane itandukanye. Ku batunganije ivyo bikorwa bavuga ko bacizeye ko abategetsi b'u Burundi bazokwemera ko kiba. Iryo koraniro rero ryobereye mu mpanuka bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura kuva ku wa 15 gushika kwa 17 Nyakanga. Mw'ikete ryo kuburizamwo iryo koraniro mpuzamakungu SOS Media Burundi yabonye umushikiranganji vyajejwe harimwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Iteretse yagiriza bateguye iryo koraniro kuba baboneyeho akaryo kugira ngo basahure abanyagihugu. Tiduhejeje kumenya ko mwifashishije uru ruhusha mu gukora ubusuma ibihushanye n'ivyo mwanditse n'ikete ryanyu, niko umushikiranganji yoba yarabagirije. Kumva nyazo umuvugabutumwa Mignone Kabera yategerezwa kwigisha muri iyo minsi 3 i Bujumbura akurikiranwa cyane n'abarundi n'abanyarwanda baba mu bihugu vyabo no hanze y'ivyo bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Imbere yuko ashika ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku wa kane, abateguye iryo koraniro basavye umuntu wese yifuza gufata mu mugongo ico gikorwa gutanga amafaranga. Ububiko bubiri bugenewe ico gikorwa bwaruguruwe muri banki konti y'amafaranga agaciro hamwe n'iy'amarundi. Abantu benshi mu Burundi mu Rwanda no bahanze y'ivyo bihugu barashigikiye ico gikorwa, barashize amafaranga afatika kuri izo konti uko ari zibiri. Niyo mvu yonyene yatumye abategetsi b'u Burundi baburizamwo ico gikorwa, niko bibona n'umwe mu bakirisu b'ishengero yegereye abateguye ivyo bikorwa. Ntibaramenyekana nimba umushikiranganji vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu azotegeka ikoreshwa ry'ayo mafaranga yari amaze gushirwa kuri ayo makonti abiri. Ati abategetsi bacu bategerezwa kuba bafise ingorane gute baburizamwo igikorwa nk'ico mu gihugu Kenya amafaranga ava makungu n'ingenzi kandi iryo koraniro yari guhuza abantu benshi. Ikindi Burundi bwaca bumenyekana guheruka mutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Rwanda yari yitabiriye ikoraniro nk'iryo i Kigali, niwo mwihezo wakozwe n'umwe mu barundi baba hanze y'igihugu. Abakenyezi benshi b'abarundi rero baba hanze y'u Burundi bari bamaze gushika i Bujumbura muri iryo koraniro Connect Africa Conference 2023. Bavuganye ico kinyamakuru SOS Media Burundi bakavuga ko birimwo igipfungu. Mu kwezi kwa 8 guheze batari munsi y'ibihumbi 5 baragiye ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali, harimwo n'abarundi muri iryo koraniro nk'iryo. Mutamuka y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Jeannette Kagame yari mu bitavye uryo koraniro, aho imitima ya benshi yubatswe haratangwa intahe nyinshi ku bw'umwe mu baserukira imwe mu mashengero rikristo yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Mu gisata c'ubuvuzi hamwe n'amagara y'abantu, abaganga 18 médecins généralistes n'abakirizi 18 hamwe n'abaforoma 18 baserukiye abandi mu bitaro 14 nibo bakarihirijwe ubumenyi ku bijanye n'ubuvuzi bw'impwemu z'umubiri, oxygène thérapie no gutunganya inzira zicamwo la gestion des voies respiratoires. Inyigisho zatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu
biciye ku biro vya DGSSLS bwifatikanije n'ishirahamwe Build Health International na ATSARPS kuva kuwa 13 gushika kuwa 15 Nyakanga 2023 i Bujumbura. Dr Gilles Eloi Rwiruka n'umukuru w'ishirahamwe ry'abasinzirizi bo mu Burundi yarashikirije ico izo nyigisho zigiye gufasha abo baganga. Tumaze guheza kwigisha abahinga n'abafundi ingene botunganya neza ibikoresho vy'impwemu, twaciye tubandanya izi nyigisho n'aba baganga kuko nibo bakira abantu baza kwivuza kugira ngo bazoshobore gutabara ubuzima bwa kiremwa muntu mu buryo bwihuse, impwemu zitaramuherana kuko umurwayi amaze minota 2 ataronka impwemu yohava agira ikibazo mbere akanacikana. Rero ngo twariko tubigisha uburyo bwotanga impwemu neza atangorane biteye, tubereke n'ubuhinga bakoresha mu gutangura gukora ivyibanze mu kuvura umurwayi. Umuyobozi mukuru w'igisata c'amagara y'abantu Dr Clophila Kindavyi yashikirije gituma ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwafashe mu mugongo izo nyigisho kubera butahura akamaro ko kuronswa impwemu ku murwayi na cane cane mu service d'urgence de maternité et de soins intensifs. Inyigisho zahawe abahinga n'abafundi ngo zizoshitsa ku ntambwe ikomeye igisata c'ubuvuzi bw'impwemu, kandi ngo ubushikiranganji bwitezwe ko abaganga bavuzi n'abakirizi bazoba bafise ibikoresho bikwiye n'ubuhinga mu gukoresha ubuvuzi bw'impwemu. Bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho bavuga ko kubw'izo nyigisho ubu mu kuvura tuzotangurira ku bikenewe kugira dushobore gutabara umurwayi impwemu zitaramuherana, mbere tuzoca tuja kuzitanga ku bandi dukorana nabo bashobore kubimenya. Twabamenyesha ko kuwa 15 ariho hasozerwa izo nyigisho, bazikurikiranye bakaba baronkejwe n'umupapuro amanya ubushobozi ni certificat de formation. Imyiteguro yo kwakira muri kaminuza y'u Burundi abanyeshuri bari bahejeje mu myaka 2 itandukanye bagiye gutangura muri Gitugutu igeze kure nk'uko bisanzwe vyaratangajwe n'ubushikiranganji bujejwe indero. Abanyeshuri barangije amashure yabo yisumbuye mu mwaka wa 2023 uwa 2022 n'uwa 2023 bagiye kwakirirwa icarimwe ko bazoba ari benshi, ngo bazoronka aho bigira ababigisha bongere bige mu buryo bwiza. Izi nyigisho za Professeur Manirambona Audace, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa kaminuza ngo turiko dutunganya twongera dusubiramwo ibirasi bitari bigikoreshwa canke vyononekaye. Turiko turanarondera intebe abanyeshuri bashasha bazokwicarako. Aha tukaba dutegekanya kuronka izishika 7,000. Ukijanye no gutanga inyigisho twaratumye ko ibikoresho by'ubuhinga bwa none kuko mu kwigisha navyo tuzobikoresha, tukazoca twongereza na internet dusanzwe dukoresha, n'abigisha tuzabongereza twisunze uburyo leta yaduhaye butegekanijwe ico gikorwa. Kijanye n'igitigiri c'abanyeshure ngo bitezwe kwakirwa muri bavuye muri iyo myaka 2, Manirambona amenyesha ko bataramenya neza igitigiri nyezina ariko bashobora kugwizwa 2 abo bakiriye umwaka uheze. Abanyi bacu ndabakengurukiye cane kubw'aya makuru yose mukurikiye, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kuri. Imana ibahezagire, turasubira kubana.